Ibarabara y'Isoweto. Iki ni ikiganiro umunyafrika Nelson Mandela. Igice cya gatatu. Nitwa Desire Barengayabo. Abategurira kongera akanabashikiza kino kiganiro kuri Bukimunu Global. Wewe kuri mushasha nkibutse kugira subscribe no gusangiza abandi kino kiganiro. Mbega bisaba iki? Bisaba kanyi sase kugira utirimutse impindura amatwara. Ibikorwa bikorerwa mu runani bishobora kugira ububasha bwo guhindura indabo y'amategeko. Ijambo rishobora guhindura inyifato kandi ukwadukana ikitamenyerewe bishobora guhindura akahise. Nayo mama y'amazi mu kiyaga c'amahero nahahura n'inzitizi z'umurengera. Ayo niyo aja hamwe akarema umupfunda w'urugamba ruharanira inyungu z'umuntu yakinyijwe agacokezwa mu cobo. Ni mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 ukwezi kwa ruheshi umunsi ugira gatatu kwigenekerezo neza na neza rya 16 hari kuva isaha 2 z'igitondo niho ibihumbi by'abanyeshure b'Isoweto igice kinini kiri mu majepfo ya Johannesburg bahurira imbere y'ishure Morris Isaacson. Niyo yabaye imbarutso y'impindura amatwara muri Afrika y'Epfo. Aha ni mu gihe cy'ibibazo bari biteguriye kwigaragaza nk'abansi itegeko rya leta igihe yategeka ku rurimi rw'abakoloni bashinze intwaro y'amacakubiri apartheid rukoreshwa mu vyigwa vy'indondabihugu geography, mu vyigwa by'ibiharuro matematike hamwe n'ivyakahise histoire. Aha bafise inyandiko hirya no hino ziyamirize shigwa mu gisata c'indero ururimi rw'ikiafrikansi. Igipolisi naco ngico ngo gihaguruke kugwanya iyo myerekano n'inkoho n'imbwa n'ibimoko n'ivyuka bikoroza amarira. Ivyo bibaye ivy'ubusa insoro nyazo nazo zijamwo. Umuntu wa mbere yahaboneye ibara ni umwana Hector Peterson, umuhungu w'imyaka 13 aremvye cyane ari mu biganza by'umugenzi aniha mu maso hiwe huzuye umubabaro. Iyi foto iraheze kwiragizwa hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi. Iki kibi kimenyamenya cy'ubwoko bw'intwaro y'ubukoko ya apartheid. Uyu musore Hector Peterson yahavuye akikana. Uru rupfu ruraheza rucana umuriro muri Soweto. Bimwe bitari ivy'ibitito gusa. Imyerekano ihava itandukira no mu tundi duce mbere ntiyaba ikiraba gusa abanyeshure. Haba guhangana n'igisirikare n'igipolisi ntivyaba bicitwa imyerekano isanzwe ahubwo nyabuna intambara buntambara. Mu gihe abasirikare n'abapolisi bagwanisha ibigwanisho bicira umuriro, ku rundi ruhande abanyagihugu nta kindi kigwanisho bari bafise uretse uburake rimwe na rimwe bukabatera gukoresha amabuye. Soweto yigarurirwa n'abanyagihugu naho banigana n'intwaro nyamaswa kandi impumyi. Imiryano ikomereza mu turere dutandukanye twa Johannesburg biraheza bitandukira hafi igihugu cyose. Hari cyabaye mutamenye kandi cyabaye cy'agaciro cyane kuruta ubwa mbere byatangwe y'abanyeshure babirabure. Abanyagihugu bandi buruko barwirabura bariyongerako hacakurikira abanyeshure bo muri za kaminuza na za segondere kandi buruko barwera abazungu bari bihaye gushikira abirabure bari mu gatotezo. Aha ni mu gihe abajeje umutekano atakindi bakora uretse gukomeza n'umwete wose kwaka abantu ubuzima uko bishakiye. Gushika ku genekerezo rya 21 ruheshi hatangajwe ko hari hamaze gufa abantu 140, babiri muri abo bari abazungu. Mu nyuma hatangajwe ko abasize ubuzima muri iyo myerekano mu gisagara ca Soweto honyene bari abarenga 575, ariko abazungu bakaba 5 muri abo. Ibi biharuro vyaje bivuguruzwa n'amashirahamwe avuga ko aharanira agateka kazina muntu. Bobo bemeza ko igitigiri carutaho na kure. Ibi vyavuyemo guhagarika ingingo ya guverinoma ya John Vorster ijanye n'ururimi yari yategetse ko runganishwa n'icongereza. Ururimi umunyafrika y'Epfo yabonamwo apartheid gusa. Umunyafrika y'Epfo w'umwirabure yategekwa kugwiga ngo abeho agerageza kumvikana n'abakoloni bamutegeka ivyo bashatse bakamucura bufuni na buhoro ngo bumve amajambo akoresha n'ukuntu bamucura bufuni na buhoro. Mwibuke ko ibi bihe vy'imyerekano vyabaye mu gihe guverinoma y'amacakubiri ashingiye ku moko no ku rukoba yari yacecekesheje abo batavuga rumwe nayo burukoba rwirabura. Aba nabo yari Nelson Mandela na bagenzi we kandi nta handi babarizwa. Bamwe mu gasho kumara ibihe vyose vy'ubuzima bwabo, abandi mu buhungiro hanze y'igihugu. Iki gihe Mandela yari akamazemo imyaka hafi 14. Muri ako gacerere kabari bahagurukiye guhindura ibintu bacecekeshejwe n'udusho hamwe n'ubuhungiro. Amasendika n'amashirahamwe
amwe y'abanyeshure bo mu makaminuza no mu mashure yisumbuye nibo bagerageza guhangana n'intwaro y'igikenye, bagahara amagara yabo, bagahara n'ivyizigiro vya kazoza kabo, bagahara ubuzima bwiza bobaye baronse bahejeje amashure yabo, ariko bagahangana n'intwaro yafata umwirabure nk'agakoko kakiri mwihindagurika, agakoko katarashika ku kuba umuntu, aho umwirabure atagira itegeko rimukingira, atagira n'uburenganzira na bumwe mu gihugu ciwe ca Afrika y'Epfo, aho umwirabure yategekwa kugendera musi y'ubugombe bw'umuzungu. Amwe muri aya mashirahamwe haza ubwa mbere African Student Movement yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi iri shirahamwe ryahavuye rihinduka South African Students Organization. Iri shirahamwe ry'abanyeshure rikaba ryari rifashwe mu mugongo na Black Consciousness canke le Mouvement de la Conscience Noire, wari umuhari wa politiki urongowe na Steve Bantu Biko. Uyu muhari wari ushingiye ku kivugo nyamukuru ngo umwirabure ashaka kwizitura imigozi ya apartheid biciye mu nzira za politiki birashoboka, ategerezwa guhera ku kwiyumvamo ko atari musi y'umuzungu. Aya niyo majambo abaliseye bo muri Soweto bashize mu ngiro kuri rya genekerezo rya 16 ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu, mu kuduza ibipfunsi vyabo mu kirere berekana ubushobozi n'ububasha by'umwirabure. Inzitizi zose uko zaba ziteye ubwoba kose ntizigeze zibatera gusubira inyuma na gato. Ibi biraheza bikora ku mitima y'ababa mw'isi bose. Ibihugu vyo mu burengerazuba vyigaragaza nk'ibifatira ibihano apartheid. Oni mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi isohora itegeko ribuza kugurishirizanya ibigwanisho na Afrika y'Epfo. Ingaruka y'imyerekano nuko mu bantu bangana umuriyoni baba muri Soweto gusa ibice 54% vyose vyaguye mu bushomeri budasanzwe, ibice 86% vy'amazu y'uburaro bitagira umuyaga nkuba, ibice 93% vy'uburaro bitari bicegereye amavuriro. Kuburonsa akazi nawe vyamusaba kugenda amasaha 4 yose ku munsi ngo ashike ahakorera. Umugambwe wa Mandela ANC wahavuye wisanga mu runani rw'amashirahamwe y'urwaruka mu rugamba rwahereye mu mabarabara y'Isoweto. Uyu mugambi ugera ku kurongora igitigiri kinini cy'urwaruka rwankurunuka intwaro ya apartheid, gushikana aho urugwaruka rushikanwa ku guhabwa ibigwanisho no kwigishwa ubuhinga gisirikare mu kurungikwa mu bihugu bibanyi kumenyererezwayo. Intambara irakomera nkuko twabivuze, ntiyaba ikiri imyerekano isanzwe, ahubwo urugamba rudasanzwe bihereye mu myerekano i Soweto, i Johannesburg no muri Afrika y'Epfo yose, kandi iba intambara y'impinduramatwara ivuye mu myerekano y'abanyeshure banse ururimi rw'ikinya Africans. Naho ubutaha byo nitwa Desire Barenga yabo, iki cyari kiganiro amateka kuri Book Moon Global.